Rero bakunzi ndabaramukije mwese ndabaha ikaze ni karibu mvuga nti mwaramutse cyangwa mwiriwe bivanye naho muherereye ni juste muri kumwe kuri micro uyu munsi hari ibintu bidasanzwe ico no wibutsa ubwa mbere imbere ko ndahize bidasanzwe maze mukore subscribe kuri channel yacu ya Nason TV official uraheza wibonere ibindi bintu bidasanzwe nkuko nabibabwiye ndiko ndabibabarira uyu munsi n'umunsi udasanzwe nashitse indani muri Nason TV official indani mu biro byabo fise abatumire beza bicubahiro beza gose hari byinshi ngiye kuvugana nabo muraza kuvyumva ndabibutsa ko mwokora subscribe kuri channel ya YouTube mwandike Nason TV official you are welcome nkuko rero nako ndababarira reka mpere iburyo bwanje ndabereka umutumire mwiza abasha umutumire mwiza adasanzwe reka ndamwakire ndakuramukije merci beaucoup umeze neza ndashima kabisa waho ndabona uratesa wambaye neza nziza rwose yego reka uramutse abakunzi bacu bacano uteko uvuge akazina kanyu izo gazi bya misi yose karibu mazina yanje nitwa Nason Mukiza ndabaramukije mwevuye ku mutima abakunzi ba Nason TV official so sanzwe mva mu Rumonge mu ntara ya Rumonge nziza na keke ni Karuzu ndayibona akavamo ni bon mu ntara ya Rumonge gazi oya birazi so vuka mu ntara ya Rumonge commune Rumonge zone Minago no twibera dusanzwe dukora n'imirimo ya misi yose yego merci beaucoup ndabashimiye gose murabona no mutaba mwiza yifata neza ni cyubahiro ngira yisiga amamesa arakayangana reka nakirundi mushitsi witeka dasanzwe ari ubafuganje banyakubawa yakuramukije umeze neza zameze neza urashaka kuramutsa abakunzi bacu unabidondore wabwire izina ryawe komsa ndabaramukije nk'abarundi aho bahereye haba hanze y'igihugu canke hagati mu gihugu ndabaramukije cyane amazina kanje nitwa Eric Yarumukiza okay murakoze gose ndabashimiye cyane bakunzi mugume ku murongo hari byinshi bidasanzwe ngiye kuvugana nabo mugiye kumenya byinshi bigiye bitandukanye nkuko namaze kubakira nagize ibyishimo niba ko idasanzwe ko kuronka okaje kuronka opportunity yo kuvugana nabo uyu munsi ko turaba kumbuga ngo hariho iryo zina Nason TV official bigaragara nka channel bigaragara nka label bigaragara nka band bigaragara nka team iriko ikora ibikorwa bidasanzwe guys mwanyumviritse mugume hafi ari amakuru menshi ndumusomye urusaku ngiye gusakuza hari amakuru menshi biko tubona mbega twarabonye Nason TV mwamaze kuvuga ati nitwa Mukiza Nason hamengana cyo numvayo hari amakuru nace mbona yuko mbega nashaka mu mpamakuru makenya ubwa mbere wanashaka atari makenya ahubwo yimbitse kuvyerekeranye n'iki kintu tuko tubona mino minsi Nason TV official tuko tuyibona nka team iri ikora yinjiye nka ikora filime ndundi niko tuko turayibona mbega tukeneye kumenya mbega Nason TV uno munsi niki yaje ryari ko tuyibonye uno munsi yaje ryari yatanguye gute mbega iri ikora gute nimba atari urusako nako kantu nkeneye kumenya ubwa mbere yuko tugira gute mwakoze Nason TV official ni team iri kora film so Nason TV official yatanguye 2020 gusa ntiyatanguye ari team yatanguye nkora giti canje jenyene niho nayise Nason TV cege yari Nason TV 257 nakora giti canje nyene ndumwe bwanda yakono tuzaceno natanguye nkorera kuri Facebook ndakora kidogo buke hanyuma nkagenda ndabaza abandi bakora ibintu nk'ivyo niho negereye abantu nka Fabrice from Kina Movie TV n'umutipe yitwa Chibu akorera kuri Nyanza Live TV na Justika Barsa umukomedian umugenzi cyane bro umugenzi sana so canagirirwa ibakwe byo kuja muri groupe WhatsApp y'aba promoter umisi heze hage ahantu ari umuntu yigeze kudukoranya aba promoter
nja muri groupe WhatsApp cha ndonka akazi yo kumenyana n'abapromoter bagiye batandukanye so bon naho ico kintu cyari duhuje cyari ikintu cy'amanyanga ariko ndashima ko donc hari ikintu kiba bro hari ikintu kiba kigatuma hari ikintu kiba kigatuma umenyana n'abantu kiba ari kibi muga kigatuma umenyana n'abantu baraduteye ikiyo ariko n'ibintu bisanzwe nta muntu basovye mu mufuko ariko badusavye imvira so nico gihe yatanguye 2020 yego okay so 2023 mu kwezi kwa gatandatu niho twatangura kwiyumvira ikintu kijanye na filme cyo kubona uwo mushinga nta n'umusore niho twatangura kwiyumvira twandika filme eba yego niho gihe twatangura wow mwakoze gose guys muko murumva tuko turinjira dukomeje kwinjira nyene indani mbega ga Nason uyu munsi ko tubona nk'umukinyi akina film mbega mu buzima busanzwe ubwo mu busanzwe mukora iki nimba atari banga cyangwa atari kinyegetse bon si banga mu buzima bwa misi yose sanzwe ndi umuforoma nkora muri pharmacy wow yego okay doctor muraza twahereza imiti okay hamwe n'ivyo bakunzi reka nongenda bibutse mukore sabone kuri channel yacu ya Nason TV musimbiye kuri YouTube nkuko rero tuko dukomeza tuje imbere reka nonge nakire uyu ari ubafuganje akabazo nanje ndamubaza nti narakubonye muri no team bino label ya Nason TV mbega ndakeneye kumenya uwo batanguranye nayo mbega uyibona gute muriko mukora gute ko nakubonye nk'umukinyi urimo nk'umukinyi wari umutomire uri mu membre mbega komsa egura kudeshana muri make no kwishura nk'ikiti ndimo cyane ndimo sinumva ukuntu nabibwiye urabona mparamo mu byo dukora buri munsi wapfita kubaramo kenshi niyo mpamvu reka nkubwire yuko nyene ndimwo nk'umwe mu mugwi muri team ya Nason TV Show ko buri munsi novuga turi babiri twama turi kumwe cyane novuga ofete turanavuga niyo mpamvu kenshi turi kumwe mu kugira nte mu gucrea cyiyumviro hamwe kugira ngo turabe isho twoshika ko twabivuze yego okay merci beaucoup hama nawe akandi kabazo nimba atari banga guys nababwiye nje gusoma sako mugobe hamwe ndababarira ikintu nimba atari banga ese muzima busanzwe bwa misi yose apart yuko twarakubonye nk'umu acteur yaktinga muri filme mu buzima busanzwe mukora gute mukora iki turakeneye kumenya ndumwigisha umurezi wow okay merci beaucoup guys murumva nene bidasanzwe ndi kumwe n'umudocteur ndi kumwe n'umuenseignant mu Kirundi no mwigisha mu Kirundi uyu bamwita umudogiteri itari cya kindi kiwaje umuforoma we mu Kirundi umudogiteri munyireje ndi umuforoma si umudogiteri nasa wumse mu Kirundi umudogiteri kubera ariko inyitangizo aho rero sinzi guys reka rero twinjire idonito twamaze kumva byinshi bidasanzwe ku ruhande bw'iwanje narinje kuri channel yacu yanyu ya YouTube narabonye muri Nason TV hariyo ibikogwa bidasanzwe ndakeneye kumenya mbega ni yahe inspiration ubwambere yatumye mwiyumvira kuzana umugwi ukora filme ndondi twadusanzwe tumenyereza irahari turazibona za mutima comedy turazibona ziya zo kwa basabasi turazibona zo kwa ba gasore n'izabandi mbega mwebwe inspiration yanyu yazananye byagenze gute kugira ngo mu miyumvire gufonda team ikora filme ndondi idakora umuziki cyangwa idakora intambo z'ikirundi cyangwa idakora ikindi kintu byagenze gute kugira ngo mube précis muri filme ndondi byagenze gute inspiration yazananye hehe icambere cyatumye icambere reka tumaze tuve kuri kwizina abantu barashobora kuvuga ati pourquoi yitwa Nason TV Official kandi nitwa Nason TV Official sivyo ucimenga mukwikunda menga no kwikunda ariko umenye ko ariho na gasore comedy gasore comedy na mutima comedy rero ivyo nibaze ko bito atacho byo byishe so rero gukora umugwi tukavuga ati tuje muri filme cyambere na mbere twaravye akarere duherereyemo hano iwacu mu Binago nta mugwi waruhari ukora filme avuga ati pourquoi pas natwe ahi wacu
tugira abantu baduserukira muri film sivyo ati rero tuvuga ati reka dukora filime kugira ngo natwe bavuga ati mu minago muri Rumonge bro muri Rumonge hari abakinyi ego barahari bakina filime mugabo umugwi usanzwe uri muri Rumonge nyene ukina ukorera muri Rumonge ntawe uhari sivyo tubatire pourquoi pas natwe tutoserukira intahara tuvuga ati dukorere hano iwacu muri Rumonge kuko abenshi usanga bari Bujumbura ari bariko barakinira bare natwe iwacu tuzokorera mu Rumonge rero tuvuga ati dukora umugwi ukina film hano iwacu mu Rumonge so rero twagerageje rero ndabwira uno frère ni grand frère kuko papa wiwe na papa baravuka rero umva ni grand frère quand même so rero ndabwira ati rero ko duhejeje ishure uraza umukuru w'igihugu yavuze ati iko ko mugayageza mugakira votre propre entreprise impano zanyu turabona ko dufise impano zo kwandika film sivyo tuvuga ati rero vyume vyumye tugiye muri filme twandika filme ya mbere mu kwezi kwa gatandatu bro filme nini sana sizo kabisa zofise nkama EP nka 60 kandi ntitwayikina oya ntitwayikinye kubera ko turabona uburyo buracari ikibazo kandi n'abakinyi baracari ikibazo kubera ko hano iwacu mu karere kacu novuga ko batarabimenyera baracabona yuko umenga ni ibintu byo guta umwanya ntibarabitahura muri make ntibaramenya ko ari akazi ntibaratahura ko ari business umuntu aba ariko arakora rero icambere na mbere no bogira gutahura igikogwa cyarico bakamenya ko gukina filme ari nk'akazi gashobora gutunga umuntu urumva akamutunga ubuzima bwiwe n'umuryango wiwe rero tuko turagerageza turakunze kugenda peut-être turafise ikizire kwejo zariza sana. Okay, merci beaucoup bwa makuru. Guys, ndabibutsa ko muravyumva ndi kumwe na team nziza idasanzwe iriko ikora ibikorwa vyayo mu ntara nziza ya Rumonge. Baba wamamesa, baba wumukeke. Guys, namaze kuyavuga. Muravyumva nabana beza bariko bakorera hano mu karere. Ngoma nje iwafu nyene. Ikibazo ni cyakindi nyene. Ndiko ndaraba ni timu idahagaze ku mutwe w'umuntu umwe n'ivyumviro by'abantu babiri bishoboka ko hari amakuru yo bafise ikibazo ni cyakindi nyene bega inspiration yanyu ni yahe yatumye mwiyumvira gukora timu atari y'umuziki atari ya club y'urunani canke ya football ariko mukaba presi muri filme indundi bega inspiration yanyu ni yahe come on okay kama novuga inspiration yacu ofete twaricaye turiyumvira ni petit frère turiyumvira mbega ko tubona abasabasi bande bamutima bakina amafilme abandi komedi bitwe gute turahejeje kandi tubona nyene ukuntu twashobora gukrea ikintu ku buryo batumenya kandi tukanezereza abantu kugira ngo natwe tubone yuko kujya bivuze duserukira intara kamera abarideri navyo abari byiza cyane nkuko bivuze arabona ko kumengo no kuyayata ariko si kuyayata kuvuga ni kimwe mu bintu mico kama igihugu ivyo bigize nte bikenewe bona mpamvu no kugira abantu bimvira gusuzura ibikorwa nk'ibi kumbere twebwe dusuzugura kubera novuga turaba debita tubitangura ariko ngo dusuzugura kuko niba manzi barabe bagira twitangurira bitanguye aho bageze aho bari barabona bagira mu miduga ibintu bitandukanye aho nta menshi novuga bashaka gushina bari no aho rero yuko hari akantu bivuze ngo kubera iki mutakoze muririmbe yego burya hari umuntu akora ikintu ashobora kuba zibiri bitatu mugaga cagura mbe waruzi ko nasazi kurimba haje agohonje aya undi munsi na dohonje ifuka kuri cafe ariko undi munsi none nakantu kamwe zipiye mu cyumba y'amayumba ngo waducishije ko gato undi munsi tuzoheza kandi kubwira sawa okay gusa ndabemereye abakunzi ba National TV ko one day so heza gospel because ndakunda gospel sana okay ndakunda za MTC za Victorious beshi bose imigwi yose irimba gospel ndayikunda sana kabisa so nuko rero inspiration aho yavuye sahandi burya muri iyi si ukuntu bimeze uko nyine hari abatwitangiye baravuka barapfa abandi baravuka barapfa twebwe tugeze aha
burya umwarimu araho niyo akunda kutubarira ati mbe mwibaza ko ibi bintu mubona bikogwa ko hari igishasha burya rero kuba twaripfuje gukora ibi kuvuga inspiration yavuye kuri bakuru bacu harinze kuvuga cyane cyane baha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Yego. Okay, murakoze gose guys, murumva ko ni ibintu bidasanzwe tuko dutya twinjira indani. Ndafise ikindi kibazo kimwe shaka kongera kubabaza avaye ko nza kwinjira ido nido byo mu bindi bintu bidasanzwe. Mugume ku murongo. Ndabibutsa gukora sabone kuri channel ya YouTube mwandike Nason TV official. Ndahera ngaha ndashaka kukubaza ikibazo kimwe nyimba atari banga. Turiko turabona filime Indundi, turayizi ukuntu yubatse, turayizi kandi iri ku rwego rudasanzwe, ikwira kurikiranwa ku rwego rw'isi, aho tubona views kuri YouTube ni nyinshi. Hariho filime two tubara ziko zikwiza over mu mawisaka zama views. Ni kimwe mu bitweka yuko ifilime Indundi ziko zirakundwa ku rwego rw'isi cyangwa sinzi. Guys, shaka ndabaza kano kabazo, mbega mwebwe muri ko muraba imbere yanyu hari abandi babatanguriye muri ko muraba ni igiki muje muzanye nk'impinduka muri filime Indundi, ikintu muje muzanye donc kije nkaho mengane kidasanzwe nka kantu ko bwenge mufise nyimba atari banga akantu ko bwenge muje muzananye donc gatuma muvuga muti aka kanifo kaza nka changement muri filime Indundi. Nimba atari banga turahera ngaha nico kibazo ndahigarukana hino kama cyambere novuga tukashimira abarundi bose muri rusangi kubera ko abarundi tuko turakunda ivyacu uko turavye mu misi heze twarakunda filime za Bomb Forever za Tanzania muri turakunda filime za Nyarwanda cyane aho wasanga tuvyumvira nyakso kwa donc filime Nyarwanda bakanyanga mu guyu munsi takisantu bariko barakora cyane tuvuga ba Mutima ba Fanila Vine ba Sabasi ba Arvela ba Ntoze Shagi donc ni barahari beshi cyane donc rero novuga ko abarundi uyu munsi s'il vous plaît bariko barakunda ivyacu novuga ko muri filme mu muziki abarundi tiko turakunda ivyacu ko turiko turabona ko turiko turakubita ama views menshi nga mu Burundi umuntu akubwiza umuriyoni ubu ikibazo miliyoni byose vraiment ubu ntibikiri intambamye bya grave. Urumva novuga ko abarundi n'ukuri ndabashimiye cyane nuko muratahura ibintu akaranga kiwacu ivyiwacu ukunda ivyiwacu bya bintu vyiwacu. Rero nico novuga rero twebwe tuzanye cyambere na mbere twebwe ntituje kwicara ntituje gukora ngo uyu munsi babone ko tuje mu giti cy'abawigeze oya dushaka guma dukora. Hari umuntu urumva azi uyu munsi agakora filime ya mbere vraiment kwanza no guhitinga gahitinga ugatahira kuri ubonye akubisa gahiti bayi aragiye. Siye twese ivyo dushaka tuje gukora cyane n'ingufu nyinshi duserukira Burundi. Ahubwo turashaka guserukira intara yacu ya Rumonge, turashaka support, turashaka kubona mustaneri ariko aradutera aga support bambura amatari abandi bose bariko baradusupportinga kuko ngaha mu Rumonge haguza tunga beshi cyane. Rero tukabona ko ariko barazana imitari akavuga ati bana tubashigikire vraiment je tunezera cyane gose. Rero novuga ko turiko turakora cyane ikintu tubazaniye ni ibikorwa byinshi tubemereye ko tutaziga tubanyotetse tuzokoma tubahereza kuko ivyiyumviro birahari bwo dufise imitwe twaragerageje turaca mu ishuri twariyize. Rero ivyiyumviro birahari ni byinshi cyane. Kwandika filime vraiment si ibintu turondeza ni ibintu biturimo twandikisha twebwe nyine turiyandikira. Rero vraiment nizeye ko mubibona. Okay, urakoze gose. Bon, aka kabazo karanyagaruka gahanye bega nakaye kantu muje muzanye nk'impinduka kuko tuko turaraba sindaza tuko turaraba ndabona hariho umuvuduko mbona muri timu yanyu. Bega nakaye kantu muri ko murakoresha muje muzanye nk'impinduka na cyane dusanzwe tuzi yuko abantu batanga igikogwa bushasha hariho challenge ariko ndiko ndaraba challenge mwebwe muri ko mukwana nazo ntisa ni y'abadepita ariko isa ni y'abantu basanzwe bari ku gikogwa donc bamaze gutangura. Rero ndashaka kumenya bega nekaye kantu muje muzanye nk'impinduka muri filime Indundi. Merci kumbaza ico kibazo. Muri make navuga yuko
ikintu tuje tuzanye nk'impinduka muri filime ndundi nkuko yabivuze nashino hindurako ariko reka nongere kaka akaburya kari mu mpano zacu nkuko mwamaze kubibona muri filime UBUHEMU pati ya mbere n'iya kabiri nukuvuga n'ibindi biryoshe muri izo mpano zacu zitaragaragara nkuko tukiri bashasha nizere ko abarundi bacu bazibona nkuko yabivuze ahubwo abarundi canke abarundi kazi twese aho duherereye haba mu gihugu canke hanze ni vyacu urabona yuko abarundi bishoboye mugabo vubura tutemerana sinzi impamvu sinzi ko ariko twabaye canke sinzi ko tuzotinda tugahinduka sivyo sinzi kurabona yavuze ikintu c'amafilme muziki kare wahura turiko turakunda Kanumba Kanyovya mu Rwanda sivyo mugabo ubunye ngiye no mu muziki wahura imiziki Tanzania Rwanda ariko urabona imiziki y'Uburundi irikira hitinga cyane turayikunda basabye bafise ba Double J n'abandi benshi ngiye rero mu mafilme urabona yuko bakina basabasi barifera abandi bari kukifatamo neza niyo mpamvu tubakunde kuko nabantu bari kwitwaramo neza rero natwe kubona twabitangiye nk'abantu bafise impano muri twebwe twumva dushoboye aho burya twatangiye tuvuga yega mu ntara ya Rumonge hari abana b'impano yakaro twebwe ba musanteri babura amatari barahari kandi n'abandi ba bosi ushobora kugira hano kugira icyo bafashije kugira ngo intara yacu igira baridere mu mafilme sivyo nkuko ari ikintu ciza cyane kiba gikenewe mu bintu bigize imico kama y'igihugu guys je numva ndyohewe uti gute intara nshasha impano nshasha nibidasanzwe uyu munsi nababwiye nti ari ibintu too much mugume ku murongo shaka rero ninjire idonide ko turamenya amakuru menshi kandi meza adasanzwe shaka twinjire idonide niyo minsi yeze mu kwezi guheze nasimbiye kuri cyane yanyu narabonye ari ibikorwa kidasanzwe ni naco shaka ngo mumbwire guys ni gikorwa mwacise UBUHEMU turiko turaraba ni filime nziza iteguye neza yanditse neza mbega ndashaka rero ninjire idonide mbega kubera iki UBUHEMU yateguye kubera iki mwashimye kwizana mwakiriya gihe kubera iki mwatwandikiye kujya kubera iki mwashimye kudukinira na kujya nyene guys nongera kubibutsa abantu mutarayirorera mwongere musimbireyo kandi muyirabe UBUHEMU hariho partie ya mbere na partie ya kabiri mubandanya mwinjoyinga nibagire kugira na sabone yego cyambere film UBUHEMU uburyo urazi ko twari dufise programme gukina twari dufise programme kuko twari twasohoye cover ya nta mubano ariko kubera ko hari ikibazo cyakikiraba tumanza kwikasa gatoyi tukina UBUHEMU vraiment ntabwo yari muri programme so UBUHEMU inspiration yavuye he ahantu bashaka kwibaza eski ni true story muri twebwe nawe namba ntabwo ari true story kuri twebwe ariko twagiye turaraba ibintu byama bishika mu bantu usanga abantu bahemuka par des raisons quelconques ziba zitandukanye ku motifu y'u narakinye canke izi mpamvu zinizi tuvuga ati rero reka twandike kuri iki kintu twandike ibya filime rero narambaza ati twandike iyi filime nabwira Eric kuko kenshi filime zose twandika tuba turi kumwe kenshi miss yose filime zose twandika tuba turi kumwe turazandika turi babiri cyo gituma rero ivyumviro biba byinshi ugasanga twageze n'UBUHEMU rero ntirahera kuba tuzokubita ko partie 3 4 5 mugabo rero bon kibazo novuga ko cyarahabaye cy'amasanamu atagenze neza ariko niyo support yanyu tuba dushaka mwebwe mudukurikirana turakeneye support yanyu basha turayiba tuyishaka muduterere turabe turonke materiel nyayo ko twakeneye appareil idufasha kugira ngo dukore neza so rero nizera neza ko mufise imitima myiza rero film UBUHEMU filime novuga ko hari abenshi yatushije kuko abantu bagiye badusanga in box bakubwiye ati mwakinye mwamvuze ni jewe so rero nduma n'ukuri
hajya filime yose canke indirimbo usanga hari umuntu itoboye nyine hajya. So rero film Ubuhemu irahera vuba cyane tuzobahereza iyindi parti yindi ariko mwitege cyane vuba cyane mwitege ikindi gikogwa. Navuze titre yacu atayumvise nawe ntambaze sindayisubiramwo titre yo wayo iraza vuba cyane gose. S'il vous plaît mugire very soon mwe gusa ni sub ntari kugakengera tutele notification kugira ngo ibikorwa byose. So rero Ubuhemu vuba cyane turashobora kwibandanya canke tuhereze yindi bizovana ni muri commentaire mutubwire iyo mushaka tubandanye. Yego Okay guys, niko nababwira tiko turasakuza turakeneye kumenya ayandi makuru. Mbega Eric, hoba hari ikindi kintu wumva wovuga about y'Ubuhemu imbere ko nza kubaza utundi tubazo? Mbega kubera ko Ubuhemu inspiration y'Ubuhemu yazananye hehe, yavuye hehe? Kuko yamaze kumbwira ngo niyo siyo yari donc yari kuri program ko muteza gutangurira ko bisigura ngo hari cyatumye muyihindura. Mbega kubera iki Ubuhemu twabubonye mwiyo message? Come on. Nuko ico novuga ko burya amafilme kenshi arakinwa kandi agakinwa bivanye na histoire yarabaye canke bikavana n'ikintu muri ico gihe wumva wovuga ko gishoboka. Naho rero twiyumviye Ubuhemu, ndazi umuntu wese nk'umuntu dishaka umurundi kazi ariko yumvira Ubuhemu d'abord. Ubuhemu ni izina rivuye muri vuga Ubuhemu. Ndazi kuva ku batwitangiye no kubazoza, mvuge nko ku batwitangiye batanguye burya ahanini sinzi ko babibonye mu guhemuka mu rukundo. Ndazi umuntu wese yabaye mu rukundo agakunda avuga uti ndi n'umukunzi dukundana bo n'utahemukiwe harabayemo akantu ushobora kumwigisha mu rukundo. Rero aho navuga iki ni filime yerekeye guhemuka. Ndazi ko abantu benshi hari igihe uhura bahemukirwa mu rukundo kandi nyene bikababaza. Niyo mpamvu yavuze uti haraganavuze uti hariho abo yatoboye hariho abo twibukije nyene batobare nimba baciye basubira muri muzi yo kugira nte kwicuza yo niyo mpamvu rero twaragiye hamwe turandike filime twita Ubuhemu kujya kubayibonye. Ndasi waragira yose namandera imisi yose ugasanga harabayeho guhemuka mu bantu navyo numva sivyiza si c'est possible benshi ni kumve kubigisha vuba. Okay guys, tiko twumva byinshi. Nashaka nange ndabibariza gusa ntimurambirwe. Ndi umusomyi wiki urusaku, umusomyi w'urusaku nyene aracengetera nyene akavumba urutora. Nashaka ndabibariza guys, igikogwa igihe cyose tournage hari abantu beca batahura ivyarivyo. Mbega hoba hari intambamye mwakwanye nazo mu gutegura na cyane muri mu gufata amasanamu mu gutegura filime, iyo filime yacu yanyu Ubuhemu? Mbega hoba hari intambamye mwakwanye nazo? Nize ntambamye mwakwanye nazo mu gukora ico gikorwa cyane narijya ryari rya mbere donc since muduhe igikogwa? Intambamye zama igihe cyose intambamye ziraba. Navuga ko icatumye tuyihagarika ahubwo ni intambamye yahabaye y'ukuntu donc abantu twagiye dutegurana kugira ngo dukore filime basanga bariko baraduhimukira ugasanga twapanze dukore filime ngo usanga twaje gutegura ati ejo dukore kuko usanga barasivye ati ngo wapi dukora. Rero dushobora tukina Ubuhemu rero kiko turashutinga intambamye ntizibura imvura yatunyagiye urumva kabisa. Ni byinshi byatubaye ko hari nka scene twari dushaka ko dukina tegera imodoka bataze gutera igitego cyaje tuyihera baza gutera igiti. Hari n'isanamu twagiye gukorera ahantu hari hano y'abana baduhakije. Rero hari ibintu byose byo challenge umuntu ahura nazo umugabo urakora nyene kene kiyaza habona ikagenda neza to yeah. Okay, come on. Ikibazo uri cyakindi gene le challenge donc ibintu mwakwanye navyo ndabizi biba birusha ariko s'il vous plaît intambamye ntizibura nkuko yabivuze petit frère hajya intambamye zarabaye nkuko yabivuze. Ikindi no kongerako haraba intambamye zo gushaka
gukina telefilme nka filme runaka ugasanga nk'uko twayanditse twari tukikina turafise ikintu c'intambamyi y'abakinyi mbega ni kuvuga gukina filme simbi na gato batumviriza bavyumve hariho abaca biyumvira ko nabone ibindi turakenye nk'abakobwa mu Burundi bwacu mu gihugu cacu abigeme barahari beza kandi bose beza n'abamama abagabo abusanga turiko turababura ico bituma nyene tuvuga uti mbebasha none ko twebwe rutavuse twenyene nk'abahungu gusa n'abakobwa nuko rero abatwumviriza turakeneye abigeme abamama yego n'abapapa kugira ngo intambamyi ya mbere nukubura tudabora abakinyi abantu yego wow reka ndabashimire byimva mutima guys ndabashimiye ko mwadukurikiranye mwahevye byinshi byo gukora icyo nababwira ngo ndabakunda gose hasigaye mubandanye mukurikirana ibikorwa bya Nason TV official kuri channel yacu ya YouTube mwese ndabashimiye gose ndabwire ngo Imana ibahezagire I love you too.